umukunjo mwedo 25 hari umuntu yabimbwiye mwedo 25 hariho ingwara bikinga. Birafasha. Bifasha ingwara yago. Ni vyiza kubeza umuntu umva basi. Uri mwedo 25. Birakinga hypertension. Basi bikinga ingwara nyinshi. Kubeza. Yego. Urazi gusomana. Mvuze gusomana, mvuze kubeza. Sivyo umukunjo. Umukunjo. Niko nivyo avuze. Kubeza umukunjo. Umukunjo twebwe kera twara twumva. Umukunjo kwanza ni abantu baraturaba batazi umukunjo. Nivyo tukunda kubwira ahantu kavuye umukunjo. Bon umukunjo sinzi. Ukuntu nogasobanura ariko twekera ntitwara tuvuga umukundo twara tuvuga tiralangi tiralangi umukunjo niwo mukunjo habo mojo waza kubeza urumva amajambere ko teraza voilà rero mu gihe zukuri mu rukundo nimba haba ukunda umugore wawe canke umusheri wawe canke umugabo wawe sivyo ikintu cambere kiza imbere nukubeza sivyo nugusomana mu gihe utazi gusoma umukunzi wawe samblage yihenze akaja guhonja hanze uraregreta kiba kibaye ikiyasho kibagihetse ariko hari abantu benshi bavuga ko gusomana n'umukobwa iyo batiranga umukunjo ngo beske mu bantu bagendana mu bantu bakundanye ivyo bintu byari bikwiye kuja mu rukundo cyane gusoma umukobwa ngo yaranyimya ko abantu bagenda bidoga ngo yaranyimye umukunjo ngo Bonjour et bon après-midi mesdames et messieurs, je pense que vous allez bien et moi aussi je vais bien. C'est Linkarlen Allô comme d'habitude de Miss Marcel. Gwamenye musume no maso yinyana. Yeah, guys muri kumwe na Liam Plomotsa behind the camera. Just ligira mboneka guys. Na cyane invisible kumbona ni impossible. Kabisa. Matayo kane byanditswe no muri Bible. Yeah, simboneka. Urakazi? Yeah, turamutse bakunzi ba Linkarlen Allô tubwira ati aho muherereye hose mwubahwe ku mpande zine z'isi tubaye ndabakunda cyane bara naho muherereye. So guys tubibutsa ivyo dukora muri photography. Yeah, dufatira amafoto meza cyane kuri benshi twari kumwe na samedi passé bambwiye ngo ndashaka kubona amafoto yawe ndabwiye ati okay ja kuri Instagram wandike Allô photography amafoto yabona direct Allô photography Burundi Allô photography Burundi Facebook wandika Allô photography. So guys toga tubibutsa kuri amafoto ni meza yeah kurukeza ndagufelicite waraye kwije ibihumbi 4 birenga kuri YouTube nimana gusa kiringo gitonya cyane ego. So guys mwebwe wese mudukurikirana rero bane mugira subscribe muwe benshi vuba tumukure ku bihumbi 4 tumugeze ku bihumbi 10 siko none kugira ngo media yiwe bandanye kura cyane kuri Facebook ibihumbi 200 n'indwi birenga ego tivyo ku mbuga ziwe zose hari n'irundi rubuga rwiwe rugomba kuzihumbi 50 urumva tubikesha mwebwe so namwebwe imana muganize imbere reka rero ndamwakiriye mwebwe mukaba muri inyuma yayo ndamwakiriye Allô turakwakiriye merci bwami bwawe naho ubwiwawe ego katukwakira nanje ndabakiriye karibu umunsi wari umeze gute umunsi wari umeze neza naho izuba ryinshi tu umugabo hasa n'imvura ihavarirwa kandi yes no musere kidukoranije ngaha nigiki dukoranije ngaha bon navuga ko je nshaka gutanga conseil nshaka gutanga conseil ku bantu bagize iki batazi gusomana ni ukuvuga iki uyu munsi tuje baravuga ngo dutangiye ibiganiro vyubaka voilà tubazana ikiganiro cubaka je mvuze gusomana Liam Promoter umugabo n'umugore natabara umugabo n'umugore n'abasheri gare bakobwa basomana ngaha gusomana rero vyungura iki ku muhungu n'umukobwa urazi gusomana mvuze gusomana mvuze kubeza sivyo umukunjo
umukunjo Ya. niko nibyo bavuze kubeza umukunjo Okay. umukunjo twebwe kera twara twumva umukunjo kwanza Jewe ni nkibenya. abantu baraturaba batazi umukunjo nivyo dukunda kubwira ahantu kavuye umukunjo bon umukunjo sinzi ukuntu no gasobanura ariko twe kera ntitwaba tuvuga umukunjo twaba tuvuga tirarangi tirarangi umukunjo niwo mukunjo habo mojo waza ngo kubeza urumva amajambere ko ateraza voilà rero mu gihe by'ukuri mu rukundo nimba haba ukunda umugore wawe canke umusheri wawe canke umugabo wawe sivyo ikintu ca mbere kiza imbere ni kubeza sivyo ni gusomana mu gihe utazi gusoma umukunzi wawe samburage yihenze akaja guhonja hanze uraregreta kiba kibaye ikiyashu kiba gihetse ariko hari abantu benshi bavuga ko gusomana n'umukobwa iyo batiranga umukunjo ngo beske mu bantu bagendana mu bantu bakundanye ivyo bintu byari bikwiye kuja mu rukundo cyane gusoma umukobwa ngo yaranyimya ko abantu bagenda bidoga ngo yaranyimye umukunjo ngo oya umukunjo mwedo 25 hari umuntu yabimbwiye mwedo 25 hariho ingwara bikinga birafasha bifasha ingwara yago ni vyiza kubeza umuntu umva basi uri mwedo 25 birakinga hypertension basi bikinga ingwara nyinshi kubeza yego birakinga ingwara nyinshi ubwo bushakashatsi wowe warabugize bimeze gute sijeje nyene ndabizi ivyo bintu biza abantu benshi yego ariko hari abahungu batabizi voilà ni bwa bwenge ni vya bindi nyene muvyo muhora mvuga ikintu mwe muragikora mutazi ico gifasha canke ico conona siko mu gihe ubu ukoze ikintu egera umuntu uvuga ati eske iki kintu ugikoze kizana iyihe ngaruka sivyo gusomana n'umuntu c'est simple sivyo n'ibintu bisanzwe siko ariko kandi urabe uzorabe cane abajene basomana bubu n'abakera n'abahebagwaye tension ubwo siyo mpamvu banzinyishira n'abahebagwaye hypertension abakera voilà abajene bo nta hypertension bakigwara none bo yigwara gute kandi basomana bakiri bato ati rero ibintu byo gusomana byo gutanga umukunjo yari kuri iwe kugwaruka si bibi vraiment nukuri si bibi ahubwo gusa nukuraba ntibarengere si no gusomana si bibi si bibi vraiment none birashika umuhungu adasomana agahebwa n'umukobwa kubera yamusomye kubera yamusomye atamusomye kubera atamusomye ni benshi ni benshi none okay urabonye umukobwa ijyambere none gusomana no kuryamana nibihe bintu wabahungu benshi baprefera mwimisi abahungu usha nk'abakobwa abantu bari yankuba abakobwa benshi ahubwo barakunda gusomana kurusha kuryamana nivyo byo babiryoshe erega mu bisanzwe gusomana bizi ivyo kuryamana biziramwe mugahatanguye gusomana mugabo abantu benshi barakunda gusomana mugabo uri umuhungu utazi gusomana vraiment sinumva ko wowe ushaka umwana wo mu muji umuzane mukora iki mugihe utazi gusomana none byo tuma umukobwa gucisha mwijisho yo utazi gusomana bien sûr abakobwa mu muji ariko abakobwa bo barugura ivyo bintu ntavyo bazi none bo bimenya gute none siho handi okay uzora babakobwa baruguru bashitsino mugabo amaze guhonja mugabo ikintu kibabaza nuko baja guhonja imyaka yaheze urumva bari hejuru ya 25 urumva akajaja guhonja isosi akajaja guhonja nawe amaze bashaka ajya kantu k'imponjo ni kabi kuko ahonjeje ntavayo agumayo ego kuko arinze ahonja urazinda bahinkuru uhuye n'umuhungu ngaho hanze wari umukobwa wo mu caro kubera amafaranga yiwawe ukagenda bakagusoma fresh
akakuinstara kujya westara Instagram yo unaregrete ego vraiment tinone nkujya mugabo namugiriye musheri wawe cegara mu caro wamwibagi reka abangu ngaho hanze bazi gusomana hari abakobwa ngaho hanze bazi gusomana ego vraiment none dufate ukuntu ugwaruka gubu abakobwa ugwaruka gubu ushobora kugenda ku muntu kubera iyo n'imico y'ubu iri kirabubu hari abantu bakera batabikuriyemo nk'umuvye wa kera ahuye n'umwana wubu akabimugirira tuvuge ko biri mu bintu byo tuma n'urugo rusambuka uvuze subiramo ico umutama wa kera atabikuriyemo ahuye n'umwana wubu twovuga ko byo tuma uwo mutama wa kera yibagira urugo rwiwe yo kugwibagira gusa none ni mama bazi bagiye canke benshi barashika muhira bakababwira ati urashaka gutekera ivyawe ukagenda ukiyumvira eske umugabo wanje dupfuye iki kumbe yagiye guhonja yahonjeje hanze numuzehe w'imvi yahonjeje hanze aca honja ku kana kakiri gato kakibasha umva wewe mukiri abasheri mukikwegana kubera ko mwese mwashaje murinda munasaza ata n'umuntu numwe sivyo azi kugira iki azi gusomana mugabo urinze uja guhonja hanze ugahonja gusa rimwe umwe muri mwe bwarataha kandi tuvuge ko bino bintu byoba biri mu bintu byinshi muri iki gihe kuko tugera na evolution sigenda ihinduka tuvuge ko biri mu bintu byoba bibangamiye ingo kuko baguma abajene bo baguma bakiriya utuntu nigiki rero ku bantu batabikuriyemo bakera ku bantu batabikuriyemo bakera n'ubu tuvuge ko nabo buvyitwaramwo gute abantu bakera bafate systeme y'ubu abantu bakera erega gusomana si bibi none utamusomye baza mu gusomera sivyo fata wewe ari wewe wiparvene uvuga ati jewe numvise yuko niho mara kubona ikiganiro numvise yuko alu yavuze yuko umaze kuja guhonja hanze wewe ugira ukinge yuko umugabo wawe ntaje hanze kuja guhonja bakamubeza gusa umenye kuzobutaje umukobwa na umuhungu nawe menya yuko sheri wawe asohotse hanze bakamubeza azobagize iki azobagiye inge gato siko cyo babwira n'ubu mukimenye sivyo nimbuzi ko ufite umusheri utamusomye neza akamara kuja guhonja ntizosohoka kumubona azobagiye kuko ico ni ikintu ca mbere tuba dukwiye kwiga imbere yo gukora mariage nimba ufite umusheri mwegere ubasi ufumubwiza ukora ati je sinzi kubeza ega naco bitwara sivyo ukamubwiza ukuri abo rero bafise ubwoba bavuga ati nkabibwira sheri wanje abana kumenya ndi maketa ndi maraya ndi bici ndi bikiro mugabo mumenye yuko kandi edeyo hajya umukobwa hajya hagati y'umuhungu n'umukobwa kenshi barakunda kubaza ati sheri ukunda iki wankiki akenshi numwe kwijana mu bakobwa bataza kubwira yuko ati sheri je ndakunda umuntu ambeza neza ansoma neza ndakunda gusomana ico kintu agikoze ucumenya akikubwiye ucumenya yuko ati aha rero je ntamusomye ndamukwiriza nzocemenya ko jewe gahetse ariko birashika umukobwa akabwira umuhungu ati jewe akabaza nk'umuhungu ati jewe sheri wowe uzi nko gusoma apana ayega si yo sansa bicishamo ntiwumva ko ngene nabivuze canke ukunda iki hagati y'umukobwa n'umuhungu ninde bakwiye kwiza uwundi gusomana ni bose kuko uko wakuze siko jewe nakuze uko ibintu jewe nzeragije sivyo wewe uzi niyo mpamvu bisaba kwigishanya hahura abantu batandukanye guys ziri manuro tuko turatanga kugira ngo ifo rero umenye ibintu bishobora gutandukanya urukundo rwawe kutamenya gusoma umusheri wawe nico kintu cambere kuko nukuri umuntu azi gusomana nibindi antukaba bizi from numwe kwijana n'ibintu byo kudakwiriza umugore mu gitanda nico kintu kiratuma umugore agenda ryari twarose témoignage
twari kumuzana umumama ngaha ariko ntiyashimye ko aboneka ariko yavuze ko ibyo bintu twaye umuvugira ash yego abagabo bashika afise umugabo kuva ngo babana ntarigera yumva uburyohe bw'umugabo ibaze from guys on témoignage dushimye kumuvugira uwo muntu t'imagine hama ngo mukeneye kubaga mugabo iki kibazo wogihe sansi ikibazo cyo ingo ziratandukana kubera kutarangura neza amabanga yabubatse iki umugore agize arazana nk'ivyo bintu byo gusomana umugabo amubwira ngo ni imaraya iki ugasanga mu rugo niwe ko barabwirana iki kintu kivuze kwiki ikintu cyambere novuga mu bisanzwe umugore wawe umwisi maraya ari wowe yabibwiye abari maraya yawe kandi ariko avuga ikintu gishobora guproteja urugo rwanyu abari ndaya yawe jana nk'umuntu yonyita ngo ndindaya yiwe navuga ati nukuri ndindaya yawe uko n'ibintu ndagukorera nta n'undi muntu ndabikorera umugore arakwiye kuba ouverte ku mugabo wiwe akamubwira ati je imbere yuko tugira gutya mbashaka tubigenze gutya bashaka kubanze kwigishanya bashaka kubanze kunsoma voilà bashaka kubanze kuntegura voilà ifo gutegura umugore wawe ariko benshi mugabe ikintu gikuru umenye yuko ibintu byinshi babiri ku nshingano z'umugabo izo ni inshingano z'umugabo umugabo ubukwiye gutegura umugore wawe imbere yuko mugira iki muja mu byanyu siko rero iyo utamuteguye nta kuntu na kumwe umukobwa yashobora guheza vyiwe mu gihe utamuteguye mugabo wamuteguye neza is good yibari bahumora umugore bari nyabaka adaheza nivyo bintu rero ndababwiye sivyo ifo ko twigishanya kuko uyu munsi jewe ndabivuze ahabona uyu munsi ntihabura baza kuvuga ngo ujye mukoga n'indaya kandi uri kubaha kandi ndiko ndabaha impanuro inyigisho kandi umusheri wiwa mu nyuma baze bakore mariage ashavuga ati jewe ujye inyigisho nazikuye kuyu n'uyu n'uyu ujya nawe yanyise ngo ndindaya umukobwa nimba sheri wawe atagukwirije ubaho kubivuga ati sheri je n'umunsi ni wankwiye mubaho kumubwira pana kuja kumuca inyuma uzokosore amakosa wakoze voilà solution si kuja kumuca inyuma no kumubwiza ukuri sheri burya wewe naho twagize gutya wadekonye ngaha wari kubigenza gutya mukugurukiranira mu rugo niho urugo ruramba niho urugo rujamwo uburyohe ego apana ibyo umugabo wawe atagwa kugenda kubironderera hanze kuja kubironderera hanze kandi ubifise mu nzu umva nko mu mama kuza kuvuga ngo umugabo wanje nta nkwiriza maybe irashaka kuba atarabimubwira umugabo we yiwe voilà umugabo we atarabimubwira umugabo we attention hari abagabo ubibabwiye ati je no nkwiza sibyo nakubwira nyene acha duga washa kwabo bagabo batumva ibyo umugore bari karababwira umugore maybe bashaka ko bica ku marezo sosio kugira ngo kumbure umugabo we bavyumvireho ikosore wa mugabo uzi ko udakuriza umugore wa mugore uzi ko utakwirijwe tegura umugore wawe hagati yanyu habe ikiyago sivyo ni ibintu byo kudahana ikiyago hagati mwebwe abavyeyi nivyo bintu bizana ingorane mu rugo kuko mutagiranira ibiyago bikwiye sambrage nta rugo rushobora kuramba mugamo hano umwanya mukavuga ati jewe ndaguha uyu munsi samedi tuzoja muri sport tugenda turayaga tugende guca tugire gutya burya naho uba ufise stress ukacambara tennis de sport kiruka stress ziragabanuka sivyo ahantu niho duta stress kuko ishavu rita mu kwiruka kandi rirahera hariho nabumva stress bakashashira amayekuteri mu matwi kugira ishavu rihere hariho nabumva stress akaca yumva voilà akaca yaba ikiganiro ciwanje stress kacihera akumva stress akumva ko yenwe itabi stress gahera mugabo ikintu gikuru nejo bundi ufise stress yaga nuwo muntu yaguteye stress bihere
kuko nta kamaro. None stress, okay, urigumijemo stress, uranyoye ivyo zose kugira stress ihere, urirutse, uragize iki? Wewe uribajije ko stress iheze, muga karibitse, niho hava ingwara ya AVC. Yeah. Stress nimbi. Yeah. Kandi stress mu rugo, akenshi stress mu rugo burya ni ingo nyinshi zidafise stress. Kandi stress ya mbere ishobora kuba inagorana, irashobora kuba ari stress iva ku gitsina. Ego. Cyane. Ugasanga umugabo ntiyumvira muhira kubera ibyaza guhurira nabo, umugore si hari. Mugana ikintu kibabaje nko kubona umugabo atashe avuye yavadiririri. Umugore azingo ngira mbona n'umugabo atanga kumubwira sheri cyo muri douche hamuze ifungure hamaturuhuye. Ndarushe. Aho ntubuzi yavuye iyo yaciye. Okay, rimwe avuze ko arushe mutahure, kabiri gatatu kane. Apana umugenzo. Ndarushe. Aho kantu ndarushe karimwe amajambo menshi. Eske warushiri ku kazi gusa canke warushuri? Yeah. Sambrage hari ibintu bibabaza. Yeah. Hari ibintu abagore bihanganira bakanubaka. Yeah. Ariko ugasanga naho abari karavumiriye. Yeah. Ugasanga ari kavumiriye ikiwerewere. Yeah. Urumva? Yeah. Ukaje usanga nta n'inyunga ari karabironkamwe ivyo bintu. Yeah. Naho ari karavumiriye. Yeah. Motifu ngo dukondondera abana twongiriye iki. Sivyo? Ariko ifoko hagati yanyu hatabaye ikiyago. Mudahana umwanya. Byose ni zero. Byose ni zero vrai. Yeah. Uzoshaka kuco witahira. So guys, izi ni mano twako turabaha. Abantu bose mudukurikirana kuri link akarene ya Lu TV. Ushobora kureba kino kiganiro. Yeah. Kikagufasha. Ego. Kikagufasha rero mwubakanye kugira ngo amakosa aba hagati yanyu ushobore kuyakemura bitarinze kuja hanze. Ego. Abantu babiri. Kandi twongera tunabutsa mu ngo abantu babanye ari babiri ntibabura ivyo bapfa. Yeah. Siko biri haru. Ntibabura ivyo bapfa. Ariko solution ya mbere abari kubikemura kubitorera inyishu. Kubitorera inyishu. Yeah, no mose twashimye kuvuga kwinosije kubera ko ariyo twabonye ibangamiye cyane ingo. Yeah. N'amakouple. Yeah, amakouple ugasanga umugore wawe aryoherwa ari uko wamukunjije. Umubezeje. Ugasanga ibyo bintu ntavyuzi. Umubezeje. Ko guys, umuntu wese agira point fort ziwe. Hari point fort na point faible. Rero mukwiye kubimenya. Hari umukobwa aja mu munane muri mudu iyo wamugihe mugihe umubeza neza. Yeah, kaja muri mudu. Ukamutegura. Abagabo rero mudategura abagore banyu. Namwe abagore mudategura abagabo banyu. Faut changer. Ego frère. So, maza ko hari ntamende twibagiye. Bon, je nibaza ko atabindi impanuro zindi je nzobandanya ndazitanga gukora gumanda zibaha. Babandanya tugira subscribe hari babandanya ngira subscribe. Sharing ibiganiro tuba. Sharing n'ama partage menshi. Yeah. Bisous bisous. Okay.